Nitwa Eric Icuburundi, sanzwe ndi umwe mu bagize entreprise Hyacinth Art House, aho dusanzwe dukora ibintu byo kujisha, tujisha ibintu bitandukanye, kandi tujisha no mu bintu bitandukanye, turajisha muri byo dusanzwe tukura mu kiyaga cya Tanganyika, ariko cyitwa Jacinthe Dolo, nacu coco gisanzwe kibangamira bigenzi byacu, tugikora tukirandura, twariyumviriye dukora umugambi wo kukirandura, mugo kukirandura dufata turiyumvira icumbi ati none ko ibintu tubirandura ese twobikoresha iki, nta kintu twokuramo, niho twasanze gishobora kuvamo ibintu aho tukigishamo iproduit nk'izi musanzwe mubona, dusanzwe tujishamo ibintu nk'ibi byo gushiramo ibintu, kudekora mu mazu y'abantu, hama turajisha kandi dukoresheje ubwatsi bwitwa ishinge, aho tujishamo ibintu byo kudekora nyene mubona bitandukanye, kudekora amazu, ibi byose mubona ngaha turadekora amazu, tugakora n'ibintu amasuvere, amasupra yose turayakora. Ego kandi hari n'ikindi cyatsi naco ca nyuma bya gatatu dusanzwe tujisha, arico igitoketoke bese barakizi, naho tujishamo amavaze, tubijisha tukabishamwo ibikoresho, ibisokozo, ibintu bitandukanye, ibikoresho bitandukanye. Ibi bitunze abantu batari bake. Turakorana na koperative y'Ibubanza igizwe n'abafasoni barenga 140. Abo bose turakorana, turajisha, barabayeho kubera kino kintu nyene. Rero kugira ngo tushemwo aya mabara mubona arimo mu bibi bitandukanye, mabana ko dukora sero n'ibara dufise byinshi, ico umukiriya wese ibara ryose ashatse twari mukorera. Mbe tubikora gute? Burya aha indani hari ishinge, aha hejuru ubu n'ubugwego. Rero turafise irangi, turafise umuhinga abikora mu kurivanga, akarivanga, akariteka, agafata buno bugwegwe akabutekana n'iryo rangi, niho ubona rishobora kujako. Nta bundi buryo nabwo ntidusigako, tubitekana rikajako ama tukarijishana. Icambere na mbere twashima ukuntu bashoboye kutwimvira ko kanadutumira tukaza, kuko turakuye byinshi, turakuye abakiriya, twadandaje. Ego turiteze yuko n'abandi bakiriya twungutse benshi, ko benshi badusabye amakomande tugiye kubakorera. Ikintu cyambere twungukiyeho ngaha n'amakomande tuharonkeye no kumenyekana uko abatari batuzi, uko batazi ko tubikora, bahara bavyumva batwumva, batari bazi aho badukorera, twabahaye twabese yo dukorera, twabese dukorera ko bese turungutse n'abakiriya batari bake. Bitangura abantu bumva umengo ntibikunda, bumva umengo habona ubusazi, bakaba barumviza ngo nk'ija sente ngo yovamwe ibintu byo kudekora mu mazu, bumva umengo ntibikunda. Ariko imisi yose iciyumviro kiraza, hari abantu bakigaya n'abandi usanga umengo bagomba kugicinyiza, ariko imisi yose yuko icumviro kinze kiza muri wewe, ico cyumviro kiba kibaho. Rero nahimiriza n'abandi bantu urundi gwaruka, abandi bajene nkatwe, imisi yose yarose iciyumviro, imisi yose kikaza muri we, azige ubuyosha kugishira mu ngiro, kuko ko ejo canke hirya yejo nico kizoga kikamufasha. Nkuko natwe turafashwa n'ivyumviro twagiye turagira, abantu babona umengo ntibikunda, ntibibaho, ariko no munsi bikorera tubeshaho. Dusanzwe dukorera muri Cercle Epic, abantu benshi barahazi, barakunda kudusangaho. Ego inimero yacu ni 61 337 988 canke 67 33 26 27.